haratanguye orege hanyuma harakurikira roriro ubu naho ikindi kintu gishasha tugomba dukore ngaha mu Giheta muri bar restaurant Vivana nuko mu bisanzwe ingene vyanjemwo si bishasha si vyubu jewe ndazi yuko narigeze naje mba nkunda umuziki narawukunda ndiko ndawumviriza umva amajambo yawo nkumva yuko nanje wonezera bica bimpa rero ibica bimpe ntumbero nanje yo kwiyegereza abaririvyi yuko bamwe twomenyana bakaza bagakorera ibiteramo iwanje kugira ikintu nosaba abagomba kuja muri iyo competition nuko icambere bo barabajena ico ni cambere hanyuma bakaba bari mu migwi y'intambo yoba itandukanye abatamba ikirundi abatamba indirimbo nyene zijya zo hanze yego kimwe gusa muga babishoboye nyimba atari banga bazoba bahiganirwa iki uwa mbere azotahukana iki uwa kabiri azotahukana iki umuririmbyi jewe nanamye nkunda kuva kera bwa yari roriro nanamukunze indirimbo ya mbere amukundiye ni ya indirimbo ya mbere nanamukundiye kandi n'uyo ndirimbo ndacayikunda yavuga ati bima amatwi bazovuga baruhe yego barakuvuga mu gihe wari kuraresha barakunda kubateranya iyo ndirimbo kumbura warayitura shushu be wawe kugira ngo uretse yuko kuvuga igihe nariko ndaresha ntabwo vyashoboye kunca intege ahubwo vyampaye inguvu iyo ndirimbo ivuga ati bima amatwi bazovuga baruhe sawa baravuga nanje ngaresha Igozen TV. Reka mvuga ati good morning cha good afternoon cha good evening bivanye naho muherereye turazi ko mudukurikirana muri mu mpande zose z'isi abadukurikirana bari mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda abari muri Tanzania mu Buganda muri Kenya ndetse n'abari mu mugabane wa Amerika muri Australia Oceania n'ahandi hesha gatandukanye kandi abubwira ati ndabakunda cyane uno munsi kumbure n'umunsi udasanzwe nagiye kugendera komine Giheta iri mu ntara ya Gitega kumbure wumvise Giheta uca wumva abakinyi baninde uca wumva mu gishora hariya ukumva ingoma uca wumva ya ntara nyene ivukamwo nyene icubahiro noneho ni muri ya komine nyene ndi kumwe noneho kuri screen za kamera umujene kumbure akiri muto cyane afise imigambi kugwaruka kumbure afise impano zitandukanye ndavuga abaririmvyi abatamvyi canke abavyinyi kumbure bose agenda bafata mu mugongo kugira ngo bashike kuri ya ntego yabo canke kuri ya target yabo nawe subundi bamutazira Amede narababwiye ko imbere yuko kumbure nibariza umutumira akazina kiwe mbanza kumuvuga amazina yiwe kuko je si shobora guha ikiganiro umuntu mba ntazi canke mba ntazi amateka yiwe Amede niryo zina ndakuziko irindi zina kumbure noba ntazi ni nk'ijyaye indi zina ry'iwanje yo butazi yitwa Niyuhire yaruhiriye kuko ndabona kabiri kabisa gakayangana bisanzwe bimeze neza ndabishima tudugije mikro gato abenshi bava bibaza ni pro no musi kubera iki ari kumwe na Amede eska afise indirimbo zingahe sumuririmbyi ariko atuma ujya muririmbyi ukunda kumbure atera imbere Amede ngira ndagukeze ku ciyumviro kumbure wagize cyo gufata mu mugongo abaririmbyi kugira ngo ubavana ha canke hariya kiye ciyumviro kumbure cyakujemo gute ego murakoze cyane hanyuma jewe nkuko mwabivuze ndacari muto mugariko ndiko ndakura hanyuma kugira ico ciyumviro kugira kinzemwo nuko ari ibintu niyumvisemo nakunze cyane kandi nkakunda yuko aribo twokwa abajene c'abaririmbyi aribo twogumana hafi twoguma turiko turakorana yego kubera mu mirimo yanje ya misi yose yasanzwe ndumudandaza nkora ndadandaza nkadandaza ivyeri urumva uco vyumva yuko neza na neza arakabari urumva mu kabare naho dukeneye muziki yes ati ndumunye businessman nkora akabare nako karangwa n'umuziki sivyo none ati mfise akabare muri komine Giheta akabare nako sakandi ni Vivana Bar Restaurant kubera iki hari abantu benshi bafise ububara ariko bataramenya umugambi canke akamaro k'abaririmbyi wowe uwo mugambi wawujemwo gute vyatumwe niki kugira ngo ubone ko abaririmbyi nabo botuma baronka gasabuni kubijanye n'umwuga wabo kuririmba
mu bisanzwe ingene vyanjemwo si bishasha si vyubu jewe ndazi yuko narigeze naje mba nkunda umuziki narawukunda ndiko ndawumviriza umva amajambo yawo nkumva yuko nanje wonezera bica bimpa rero ibica bimpa intumbero nanje yo kwiyegereza abaririvyi yuko bamwe twomenyana bakaza bagakorera ibiteramo iwanje kugira tubandanye turiko turatera imbere twese haba jewe cyangwa umuziki w'abaririvyi kugira n'akabare kanje kabandanye kameze neza yego. Tukishika mu gihe batubwiye ati Amede vraiment n'umuntu akunda kwita abaririvyi benshi bakibaza kumbure ko bijya bintu vyoba binaguhombesha ngo babwira iki abantu babibaza ikibazo nk'icyo. Mu bisanzwe ikintu nobwira abantu biyumvira nk'uko la majorite ni nka kurya kw'abajene bashobora kuba atamigambi bafise yo gukora ugasanga nk'umujene ego yarafashe umwanya agaca ku ntebe y'ishuri akiga ego hanyuma amaze guheza amashure yiwe hagira yuko ashobora gutangura akazi naho ka misi yose ushobora gukora ko kumubesha ku buzima bwa misi yose agaca abona yuko ati nkakora iki nohomba ego rero niyo ntumbero y'abaca abona yuko nyamba nakakoze iki ati mbega nticoba camuhombeye cevyo bavyagenze gute agaca ashaka kwiyumvira inyeshi zinaziriya ataho bihuriye nuko banaganiye n'uwo muntu aheza mwegera maze mbega vyagenze gute cyangwa kugira nkora umugambi nanje no gutegura gute bisanzwe ni mumvo nkizo n'ahandi jewe uko biri uko ndiko ndabikora ubu genda bishima ndabona biriko biragenda neza. Yes mu gihe kiheze yaratuzaniye ORG Oleg kumbure arishikira ngaha muri commune Giheta abanyagiheta kumbure baranacabigushimira cyane hadaciye iminsi warazanye Lolilo Simba aka Chambara Burundi aranaryohera abantu mbega ubu naho by'ukuri bitegiki muri Vivana Bar Restaurant. Mu bisanzwe nkuko mubivuze ndazi yuko abaririvyi nkuko mubivuze bakwirikiranye gutyo haratanguye Orege hanyuma harakwirikira Lolilo ubu naho ikindi kintu gishasha tugomba dukore ngaha mu Giheta muri Bar Restaurant Vivana nuko tugomba dukoresheho ama competition no vuga ati concours de danse. Yes abadanse hariya canke abadanseze murumva ko muri Vivana Bar Restaurant Amede ntiyabibagiye ntazoguma tumako abaririvyi ahubwo azoguma batumako kugira ngo bashigikire abana bakiri bato bafise ingabirano ubu naho acti ndiko ntunganya competition de danse neza na neza muri iyo competition muriko murategura abadansere kumbure boba bifuza ko boyi participamwe canke bobijamwo ni giki cambere gisabwa kugira ngo bazi biyandikishe. Ikintu nosaba abagomba kuja muri iyo competition nuko icambere bo barabajene cyo ni cambere hanyuma bakaba bari mu migwi y'intambo yoba itandukanye abatamba ikirundi abatamba indirimbo nyene zijya zo hanze yego kimwe gusa mugabo babishoboye nyimba atari banga bazoba bahiganirwa iki uwa mbere azotahukana iki uwa kabiri azotahukana iki nkuko amahiganwa yama ategurwa nuko mu mahiganwa haba hariho agashimwe kaba kategurwa ubu haracari kare inge tubanze turindire imigwi ishobora kuzoja guhiganwa tubanze tumenye iyo ariyo hanyuma ndibaza byinshi tuzoza turabiganira nabo kandi turi kumwe. Yes kumbure mu mahiganwa haba hariho date kumbure ishobora guhuriramwo imigwi kumbure yandikishije wewe nko mu nyene gutegura competition izobera muri Vivana Bar Restaurant eske inama ya mbere canke umubonano wayo ma group canke wayo ma crew azoba yiyandikishije eske bazohurira he isango ni ryari ntoze tariki twovuga yuko izoba ko iyo nama ni tariki zine z'ukwezi kwa gatandatu niho dutumiye iyo migwi yose izoba yiyandikishije imbere y'iyo tariki yuko yoza mu nama izoduhuza twese haba abateguye iyo competition haba n'abazoyi participamwo iyo tariki tuzohurire muri Bar Restaurant Vivana.
mbega kumwe mu bikora kumbure mutuzanira abasitari bwe batandukanye nta muririmbyi kumbure azoherekeza finale y'iryo higanwa ryawe nkuko nariko ndabivuga haracari kare iyo competition ingene twayiteguye ko competition twayiteguriye abajene antwa beshi dukeneye abanyagiheta dukeneye kubona agiheta yuko ishoboye muri byose tugomba yuko inguvu ziri mu bajene ko arizo zoba ziri no mu bandi bamaze kwisumbura ko urabona nkuko mwari mwatanguye mubivuga wumvise giheta urumva abakinyi baninde tugomba rero twumve yuko wumvise giheta naho uzokumva abadanseri yes wewe utarafyonda handitse sabone cyangwa subscribe kuri Igozen TV reka ndakubwire ko waracerewe cyane kubera ko urabona ko twamaturi update kugushikira aha canke hariya mu kuzanira abanyempano canke abatuma abafise impano bacigikirwa canke bagera aha canke hariya Amede wambwiye ko kuva kera wamye ukunda abaririvyi ari naco gituma nubu wama ugerageza kugira ngo kujya kuntu kuva kera bafise indoto yo gukurikirana abaririvyi canke kubafata mu mugongo Amede nuwahe muririmbyi kuva kera wamye ukunda bavuga ati kabisa umuririmbyi yaririmbye indirimbo mbo wa mbere mu kuyumviriza umuririmbyi je nanamye nkunda kuva kera gambe yari roriro nanamukunze indirimbo ya mbere amukundiye ni ya indirimbo ya mbere nanamukundiye kandi n'uyo ndirimbo ndacayikunda yavuga ati bima amatwi bazovuga baruhe yego barakuvuga mu gihe wari kuraresha barakunda kubateranya iyo ndirimbo kumbura warayitura shishu bewa kugira ngo uretse yuko kuvuga igihe nariko ndaresha ahubwo igihe natangura business niho bagize niho baheze bakavuga amajambo atandukanye ariko nkuko nabivuze ntabwo vyashoboye kunca intege ahubwo vyampaye inguvu zo gukora kubera buri kintu cyose uko navyimvira kose iyo ndirimbo ivuga ati bima amatwi bazovuga baruhe sawa baravuga nanje nkakora kumbure ijya jaruzi kumbure bakugirira wewe wavuga ati jewe amatwi nabafungiye ibiyo nabibadugirije ariko kandi Amede nibaze ko wubatse nge ndirimbo nta kuntu nayo yoba yarakoze mu bijanye kumbure n'abagenda baravuga ko Amede kunuku ntiyagukoze ko nayo indirimbo nkuko ifise amajambo menshi kandi meza mu buzima ntihobura ahantu ikora bose uravyumva nyene mu buzima bwa misi yose urumva nyene niyo usanzwe wubatse cyangwa witeguye kubaka abavuga amajambo bo ntibabura uraze turi mwisi yes Amede arubatse wewe wankumiwe uri kuraya nkurikira kuri Igozen TV Amede arubatse afise umuryango akunda kandi cyane wewe wavuga ati ndi muri business Amede nk'akajambo kanyuma kumbure wobwira abariko baradukurikirana kuri Igozen TV na kare na cyane ukangurira ama company akorera mu gihugu cyacu cy'u Burundi kumburi nakayi kajambo kumbure wobabwira ijambo ryanyuma nosa nkuko nsezererako nuko icambere hayo mashira hamwe abakomakomeye kintu no yahanura nkuko dusanzwe natwe twabiteguye nuko yobanza gushigikira abo ngaha nyene tukabanza tukabona rima ko bashoboye ego nkuko natwe turiko turabanza kubitegura tubanze tubone ko imigwi yacu ishoboye tubone aho inguvu zayigarukira nitwabona aho zigaruka hanyuma duheze dutume kindi migwi y'ahandi duheze tubavuga ati okay nimuheze muze murabe dutuma ko abandi biwacu mvuga rabira kuri babandi kugira muheze namwe mubabure mubone namwe ingene mwoshobora gukora kugira mubone namwe aho mwoshobora gushika ko mwoshobora gushika ahandi bamwe bageze canke mugashobora no kubarenga ivyo bibaho kubera kugira baravuga ati yuko iyo uri kuraduga urashobora kuduga ugasumba wa wundi ego yagize umwe wacako ivyo no bifata nko muri commerce ko muri commerce umuntu ashobora kumwereka ati wewe kugira ushoboye kubaho ushobora gukora uko nyamba intoze impanuro wamuhaye zikurikije bigashika nawe akaduga wanashaka ugasanga nawe yaduza kugusumbya kandi biba ari vyiza cyane kwa kiba ari ikintu mu buzima nawe uzokwishimira nico gituma rero icambere tubanze dushigikira abaririmbyi biwacu n'imigwi y'intambo yiwacu hanyuma tuzoheza tudume ko iyo yindi yo hanze cyangwa yahandi hatandukanye iza guhiganwa n'imigwi y'iwacu ntizoze kugira imigwi y'iwacu irorere abo bandi ahubwo bazoze bahiganwa bari kumwe ego umaze kumva ko televiziyo irikira kurondera ko bakeneye ikiganiro cawe wiyumvise gute mu
bisanzwe nk'uko jewe nama ndi mu buzima bw'abanye bwa misi yose ikintu ca mbere mu buzima bw'abanye bwa misi yose ni kunezerwa je namanezerewe yego nta kantu k'ubwoba wiyumvise tese nza kwifata gute kubera sinijyambere sinijyambere so yuko nta bwoba nashobora kugira kubera naryohewe ahubwo kuba ndiko ndakora ibintu bigatuma hari abantu bashobora kuvyiyumvamwo akavuga ati uwo muntu twoshobora kumuraba tukaganira vyanyoheye kandi nanje sinigera nanka ikiyago ikiganiro nama ndagikunda bo mu bagenzi cyangwa mu kibano je niko ndemwe vraiment yes kumbure bwa mesi yose kumbure akajambo wobwira nyakubahwa umurongozi wa Igozen TV ni nkakahe akajambo namubwira cyambere namubwira ati murakoze cyane kuza kungendera nkuko mwama mubikora n'ahandi mukaza murabagendera nanje muzoze murangendera ntiribe ribaye n'ijyanyo atuko no muzi murangendeye uno muzi uzoryoherwa no hanyuma gusumba uno musi mugarutse kungendera kubera bishasha vyama bihari muri bar restaurant vivana vyama yes kumbure kandi gushimira Amedi kumbure umuyobozi kumbure canke nyene akabare vivana bar restaurant kumbure ugenda ufata mu mugongo abanyempano abaririvyi abatamvyi kumbure abavinyi kugira ngo baze bashike ku ntego zabo reka ndagushimire Amede nibaze ko nikindi gihe Igozen TV abakeneye tuzobaronka ego murakoze cyane umunsi wose umwanya wari wose karibu yes Igozen TV.